nta kure habaho Imana itogukura, kandi nta na kure habaho Imana itotugeza. Amen. Aho tugeze ndashima Imana. Uyu mwene data ndamuvuza izina abantu benshi bamumenye ariko kandi n'ubu ni inshuti yanje, arambwira ati matera yanje byanze ko wishura amafaranga wayabuze. Kandi ndagushimiye cyane ko wantije imatera, warakoze cyane. Imana imuduhera umugisha. Imana imuha umugisha. Nubwo nabuze amafaranga yo kuguha, kandi naramushimiye. Ndibutse ko namushimiye. Igihe kimwe umutima ugeze kumbwira kumushimira, ansaba ikoti tokile ble, ansaba ikoti, yigeze kuniza imatera arayinyaka. Ariko umutima wanje uramushimira cyane. Yarakoze. Ndamubwira ngo yayikwatse, ariko umwanya wayimaranye turamushimira. Yarakoze cyane. Papa, Imana iguha umugisha cyane. Warakoze kuntiza iriya matera, yaramfashije cyane. Yaramfashije cyane kuko numvise uburyo bwo kuryama ku matera mvuye ku kirago no kuri karto. Imana iguha umugisha cyane. Amaze kubona rero ko binaniye, ndayimuha. Ariko nakoze ikintu kimwe cyo kuvuga ngo jewe nanga kwitwa inyankamugayo nsenga, nanga kugira umugayo nsenga. Umuntu yaracumbikiye, yarampaye indaro, ndatomboza mwumve bakunzi banje, ndatomboza ya matera baza kuyitora ata muntu n'umwe ahari, kuko abantu bari bamaze kubona ko ndi umusirimu kubera gusenga. Ndatomboza aza kuyitora ata muntu n'umwe ahari, araza arayitora, nanje ndagenda mu cumba nari mbayemwo ndayimuha. Ico cumba carimo isuku rikomeye cyane, ko nari kuvuga ngo uri umunyesuku cyane. Nagira isuku, kandi nagira isuku ata bintu bikomeye cyane ndaro. Shalom shalom bene data, turabaramukije aho muherereye mwese abakunzi bacu badukurikirana. Tunabashimira uburyo mukomeza kutwereka urukundo rwanyu. Muri rwa rukundo n'ubundi twifuza ko mwaza mudufasha mugasangiza ibiganiro byacu n'abandi kugira ngo bigere kure, kugira ngo bifashe benshi. Rero turabashimiye cyane cyane, tutabona uko tubivuga, uburyo mutwereka urukundo no kudushigikira. Hanyuma tugarukanye umukozi w'Imana, nibaze ko mumaze kumumenyera. Iyi ni inshuro ya gatatu tubana hano. Ni umukozi w'Imana mwiza uduha amasomo, utwigisha iby'ubuzima, akatwigisha iby'umwuka, bigafasha imitima yacu. Rero umukozi w'Imana turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Turakwakiriye ngo wisange hano kuri chano yacu, kandi tugushimira cyane uburyo ukomeza kutwitaba, utwereka urukundo. Imana yo mu ijuru ikuduhera umugisha. Amen. Hanyuma tutaratangira, shima Imana kugira ngo Imana ihabwe icubahiro muri byose, ikomeze ibane natwe. Mwami Yesu Kristo, twongeye kuza mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe rwinshi tugirira. Ciye bugufi dushira hejuru izina ryawe rikomeye buno mwanya nawe duhaye ngo tuganire ijambo ryawe, tuganire ugukora kwawe. Twabonye bike tumaze kumenya, tumaze gusobanukirwa. Mwami tubiganire ngo cubahiro komeze kubicaho muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuri abo bose bagiye kudukurikirana. Amashimwe n'icubahiro bibi byawe Mana. Urakoze, mwe muyera asobanure byinshi muri twebwe, mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana ikuduhera umugisha mwinshi. Hanyuma reka dutangire. Nibaze ko topike y'uyu munsi dufite ni topike ivuga gushima Imana. Rero urakaze rwose, reka tuguhe umwanya kugira ngo utangire. Karibu cyane. Murakoze cyane. Shalom shalom. Turongeye kubaramutsa kandi aho muri ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Afurika,
abari Burayi, aho uri hose ndakuramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha cyane kongera kuganira nawe no kudukurikirana, kugira dukomeze gufatikanya gusangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga zanira uwizera wese agakiza, hereye ku muyuda ukageza no ku mugiriki. Nawe uco ndagusaba ni iki? Dufatikanye, ukurikirane, usangize abandi muri bimwe Imana yakugiriye neza. Yaraguhaye telefone nziza, yaraguhaye ubwenge, warize, warahejeje, uri umuntu mukuru. Icyo Imana ishaka muri byose nuko ibyo dufite byose twabihawe nayo, kandi ishaka ngo tubikoreshe mu byayo. Uri kurakoresha ibyo Imana yaguhaye, ntubikoreshe mu bitari byayo, uba uri kurigirira nabi. Ntabwo uri kuragirira nabi Imana, uba uri kurigirira nabi we gusa. Ni kimwe gusa, sangiza abandi ubutumwa bwiza. Nawe uzongana n'uri kuri kamera, n'uri karabwiriza, uzongana n'uwakoze bijya byose tubona ko bihambaye, mu gihe nawe wagaragaje gusangiza ubutumwa bwiza abandi. Muri kino gihe Imana yatanze ubwenge bwinshi, aho abantu basobanukiwe, batahuye umugambi wo gukorera Imana. Namba nawe utarabitahura rero, karibu dufatikanye gusangiza abandi. Shalom shalom. Dushimiye Imana kandi kongera kuba kuri no channel ya SPSeba. Imana ibaho umugisha cyane. Muri abantu beza, Imana yabahumuye amaso kugira ngo mukore kino gikorwa. Si bya bose, uko bose badafise uburyo, ariko respect. Imana ibaho umugisha cyane. Murakoze cyane. Rero muri uno mwanya nawo reka tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo turushirize gutahuzanya no kumvishanya icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Matayo 6:9 aravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Dawe wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Kubera iki dukwiye kubahisha izina ry'Imana? Abifilipi 4:6, Abifilipi 4:6 haravuga ngo, Abifilipi 4:6 haravuga ngo mugira ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba imenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Amen. Amen. Iyo musenga muvuge mutya, dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Kandi iyo musenga senge bifatanije kwinginga no gukenguruka. Gukenguruka no gushima. Isengesho ryo gushima, isengesho ryiza cyane. Isengesho ryo gushima riragufasha kutaba mu buzima bwo kwiganyira. Nubwo mu isi hari ibiruhije byinshi, nubwo mu isi hari ibirusha byinshi, Yesu yaravuze ngo mu isi muri n'amarusha menshi, ariko ngo nimuhumure, Yesu yaranesheje. Yesu yaranesheje. Ibyo ubona biguhanze amaso, ibyo ubona uraba nabyo bikakuraba, Yesu yarabinesheje. Utugwanira yaratsinze, utugwanya yaratsinzwe. Utugwanira ni Kristo yaratsinze, utugwanya ni Satani yaratsinzwe. Amen. Ntabwo umuntu akwiye gutinya umuntu yatsinzwe. Oya. Mbese abantu bagira ubwoba bw'ubusa. Utahari. Kandi umuntu umwe yaravuze ngo igitsinda ubwoba ni ukuja aho ubwoba buri.
igitsinda ubwoba ni ukuja aho ubwoba buri. ni ukuja aho ubwoba buri. Ese ubwoba ko buba buri mu muntu ni ukwinjiramo? Oya, ubwoba buza mu muntu buturutse ku kimuteye ubwoba. ntabwo ubwoba buba mu muntu, ahubwo ubwoba buzanwa n'icyo abonye, hanyuma icyo kintu kikamutera kugira ubwoba. Akarorero, iyo uri kuraca ahantu hatabona ukabona ikintu utabona neza, uraciyumvira ngo ikicoba ari kijya, hanyuma kikagutera ubwoba. Iyo wikuyemo ubwoba cyangwa niyo ubugumije buke buke ko birashika ukegera ca kintu, hari gusanga ca kintu ari kuriyumvira ngo ni iki, ushobora kuba ari imbwa, ushobora kuba ari ikindi kintu giteye ubwoba, ariko wamara kuhagera ugasanga ni umuyaga wagururiye isashe ngaho hantu. Ugasanga ni isashe ihari. Ugasanga ni isashe umuyaga wazanye ngaho hantu, ariko wowe ukagira ubwoba ukimagina yuko ari ikintu giteye ubwoba. Kenshi abantu twiremeye ibintu biteye ubwoba mu mitima yacu no mu bwenge bwacu no mu byiyumviro byacu. Abantu twiremeye ibiterabwoba muri twebwe, ariko Yesu yaravuze ngo mube impore nk'uko so ari impore. Tutuze kuko data nawe aratuje. Imana iratuje. Icyo gituma narivuze ngo utugwanirira yaratsinze, ariko ujye ubona kurwanya yaratsinzwe. Kwibira ibanga, Yesu ntabwo ari mu ntambara. Yesu ntabwo ari mu ntambara. Yesu intambara yarayitsinze, kandi yayitsinze rimwe gusa, yayitsindiye twebwe abana biwe. Yayitsindiye twebwe abana biwe. Intambara Yesu yayitsinze rimwe gusa, ntabwo akiri mu ntambara yo kutugwanirira, ahubwo yaratubwiye ngo uwari kubagwanya naragize gute, naramutsinze, naramunesheje. Nicyo gituma ibyo ubona biguteye ubwoba rero, Yesu yarabitsinze. Yesu yarabitsinze. Bona neza ko Kristo yaratsinze ibyo ubona byose, peu importe uko byita, uko bisa, amabara bifise, amazina byitwa, ishobora kuba ari indwara, ishobora kuba ari ubukene, ishobora kuba ari ukubura akazi, ikijya ubona giteye ubwoba nta kihari. Kristo yaratsinze ku buzima bwacu. Iyo musenga rero muvuge, dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Kubera iki? Yesu yabwiye intumwa ngo zizohore zisenga nk'uko. Abantu benshi duhora dusenga amasengesho yo kwiganyira, kandi kwiganyira kwawe ntaco bizokemura ku kibazo ufise. Nta gisubizo bizaguha. Kwiganyira k'umuntu nta nyishu n'imwe bizozana mu bibazo afise, ahubwo kwiganyira bizomugwiriza ukwiganyira muri we ku bibazo vyiwe. Ariko igihe wasenze uvuga ngo dawe wati wese uri mu ijoro, izina ryawe niryubahwe, ugusenga kwawe kukazohora ari uko kubahisha Imana, gushima Imana, n'ukuri uzosanga na bimwe witwa ibibazo atabihari, kuko Kristo yaragize gute, yarabinesheje. Kristo yaratsinze, yaragutsindiye. Yesu ashime cyane. Igihe kimwe nigeze kugira ubwoba buturutse kuri kazoza k'ubuzima. Naraba hirya no hino nkabona nta nzira. Nigeze kugeragezwa no kuba ndi imfura mu muryango kwa papa, mu muryango w'abana tuvukana. Ibyo birambera ikigeragezo. Byumvikana ukuntu umuntu ashobora kugeragezwa n'uko abayeho, nuko ari imfura. Sabonye Imana iravuga ngo ubwoko bw'Imana bwishwe no kutagira gute, no kutamenya.
kugeragezwa nuko ndifura bivaye n'iki? N'amaganya nari mfise mu mutima y'ubuzima, kubera ko ntari bwamenye yuko Kristo yatsinze, kubera ko ntari bwamenye yuko Kristo yanesheje. Ego. Ariko igihe mbimenyeye kugeza uno munsi sinkicuza mu buzima bwanje. Naraba hirya no hino nkabona nta nzira, nkaraba ikibazo nogira nta grand frère mfise, data wacu nkabona ngerageje kuraba nkabona umenga ntaco yomfasha. Ariko nasanze umufasha umwe ni Kristo, ni Imana. Itanguriro ry'ubwenge ni ukumenya Imana. Ni ukumenya Imana. Igihe maze kumenyera Imana narabonye by'ukuri ko kumenya Imana ntibyicuza. Hari akantu wari uvuze ngo wageragejwe no kuba imfura, byagenze gute? Ukugeragezwa no kuba imfura, navutse mu muryango nisanga ndi imfura. Nisanga ndi imfura mu muryango twari dukenye cyane. Yego. Twari dukenye cyane biteye ubwoba. Nkaraba papa, nkaraba tuvukana, nkaraba abavukana na papa, nkabona by'ukuri byo nkeneye nta nyishubo. Numva ngize ikibazo cyo kuba ndifura mu muryango. Ariko nuko amaso yanje nabona abashobora gukemura ibibazo n'abantu. Ariko maze kumenya yuko Imana ariyo yonyene ishobora gukemura ibibazo, nageragejwe n'ubwo buzima bivanye n'ukuntu navutse ndi imfura, ariko mbaho mu buzima bw'imfubyi ifise abavyeyi. Ubuzima bubi bubi pe. Kubaho ubuzima bw'imfubyi ariko ifise abavyeyi. Mugabo nkageragezwa n'ukuntu ndi imfura, biturutse kugira gute? Kutamenya. Ariko ndashima Imana cyane igishe menye Kristo. Kristo yarampinduye, ampindura ivyiyumviro, ampindura n'ibigaragara. Amen. Rero ko turavuga ngo iyo usenga ushira hejuru izina ry'Imana, umutima wawe habamo ikintu kivuga ngo ntiwiganyire. Kubera ko iyo uri kurasenga ushima nta mwanya wo kwiganyira ugira. Ariko iyo uri kurasenga uganya, komeza kuganya, uhora mu maganya, uvyukira mu maganya, ukirirwa mu maganya, ukarara mu maganya, ukwezi kugahera uri mu maganya, umwaka ugahera uri mu maganya, imyaka 3 uri mu maganya. Sinzi amaganya urimwo, ariko hindura isengesho. Iyo usenga uvuge ngo dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe warakoze kiriya Mana, nabiri utabona Imana yarabikoze. Izina ry'Imana ryubahwe. Yesu ashimwe cyane. Rero natandukanye n'abavyeyi. Papa atandukana na mama. Ego. Jewe papa na mama batandukana mfise imyaka 4. Arokiri muto. Mama aragenda aja iwabo, amaze kuba iwabo asubira kurongorwa n'undi mugabo. Nanje nguma mu muryango wa papa mbana na nyokuru. Ariko nyokuru amaze gupfa nagize ibibazo cyane. Ubuzima bwarahindutse. Imana ihiruhukiro ryiza nyokuru. Yambereye umuvyeyi. Ariko mu gihe tutari turi kumwe nagize ibibazo bikomeye cyane ku rugezo rwanje ntashobora gutahura. Ariko ndashima Imana yuko Imana yambereye Imana. Amen. Imana yambereye Imana. Amen. Ntimugire ico mwiganyira, ariko ivyo mukeneye byose mubimenyesha Imana mu kwinginga fatanije no gukenguruka. Nigeze kugira ikibazo biturutse ku bukene nari mfise. Mbwira umugenzi wanje
ndamubwira ngo nzomugurira imatera yari afise. Jewe mu buzima bwanje sinari nzi amafaranga arenga ibihumbi 2,000. Kubona 5,000 cyari gitangaza ku buzima. Ariko mbwira umugenzi wanje ariho nari maze kumenya Imana. Mbwira umugenzi wanje ndamubwira ngo ijya matera yawe ushaka kuzoyikugurira. Uzompa ngaha. Matera yaza ayigurisha? Iyo matera yambwiye ngo nzoyimugurira 80,000. Ndamubwira ngo nzoyaguha. Ariko nari nzengerereje cyane no kutagira aho njyama. Ego. No kutagira aho njyama, nkajyama hasi, nkajyama ku kirago, nkajyama ku makarito. Mpore kuri ubwo buzima waciyemo. Ariko uwo mugenzi waje maze kumusaba iyo matera, kwezi kwa mbere ntaramuha amafaranga. Nari kubona 80 ntazi na 3,000 ngeni 5,000 ngeni sa. Ariko umutima ukambwira ngo nzobona amafaranga ngo ndayamuhe. Kwezi kwa mbere kurahera amezi 2. Aho nari mbaye bari bamaze kubona yuko ndi umuntu asenga. Naje nkagira ikintu kimwe nkanka kwitwa inyankamugayo isenga. Naravyanka cyane. Kuko Imana imaze kungira neza nkayimenya, Kristo yampinduye ivyiyumviro. Abantu benshi barakenye ivyo bakeneye kubera gukena mu mutwe. Sinzi ko mwumvise. Barakenye ivyo bakeneye kubera gukena mu mutwe. Gasubiremo. Abantu barakenye ivyo bakeneye kubera gukena mu mutwe. Mbese barabikenya ariko barabifite. Kubera gukena mu mutwe bakenera ibyo bafite. Bimwe birahari. Ariko babuze ikibamenyesha. Babuze ikibamenyesha ko bihari. Cyo gituma navuze ngo utugwanira yaratsinze. Ariko utugwanya, uwo witwa kwa kugwanya yaratsinzwe. Wewe uzi kwa kugwanya, ariko womenya yuko hariho ukugwanirira yamutsinze. Kwiganyira mu buzima bwawe byohera. Rero Kristo amaze kumpindura n'ubuzima bwaje burahinduka. Ndavuga ngo sinzokwitwa inyankamugayo nsenga. Jewe fata ubuzima bwo gusenga, ngasenga. Ariko nakubita umutima wambwire ko ufite ideni rya 80,000, meme mu buzima bwanje ntazi na 5,000 ngeni meze. Nkumva biranse. Ahubwo hari ikintu nari nshaka ko twovuga, ntiwifuza kugawa usenga. Sinabyifuza. Ntiwifuza ko bakugaya usenga. Sinabyifuza. Kuko nari maze kumenya yuko iyo Kristo ageze mu buzima bwawe, byari byitwa agasuzuguro. Byari byitwa kusuzuguritse. Kristo byose abikuraho. Adukuraho igisuzuguriro. Abatari badukunda bagatangura kudukunda. Abatari batuzi bakatumenya. Abo twavugisha ntibatuvugishe bagatangura kutuvugisha. Amen. Abo twakunda ntibadukunde bagatangura kudukunda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kristo rero yageze mu buzima byose birahinduka. Kristo naduhindura ngo tuzoje mu ijuru gusa. Kristo araduhindura kugira ngo natwe dushobore guhindura abandi. Kristo ni isoko ry'ubuzima. Kristo natwe araduhindura kugira ngo tube isoko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amazi y'ubugingo azokwiburuka ava mu nda zacu.
bisigura ngo muri twebwe natwe hari abakwiye kutuvako bashima Imana. Yego. Sinitaye kuri ubwo buzima bubi navukiyemo, muri uwo muryango mubi navukiyemo. Kristo amaze kumpindura, ahubwo haje ikintu muri jewe kivuga ngo kubera mbere natinye ubuzima, naciye niha ikintu kivuga muri jewe ngo nta bwoba bwa kazoza ushobora kugira. Niha ikintu caje mu Congereza kivuga ngo I have no fear of the future. Maze kumenya Imana, ico kintu numva kivuye mu mutima wanje, kivuye no mu mutwe wanje, kivuye no mu bitekerezo byanje. Kugeza n'uno munsi aho ngeze, nta bwoba bwa kazoza mfise. Yego. Nta bwoba bw'ubuzima mfise. Yego. Kuko Kristo ambereye maso. Amen. Kuko Kristo niwe andongorera mu kuri kwiwe. Uhoraho niwe mwungere wanje. Yego. Sinzogira gute? Sinzokena. Sinzokena. Yesu ashime cyane. Amen. Nubwo abantu bakubwira ngo uzokena, usa n'ubukenya, baratwihenda ko cyane. Yesu ashime cyane. Amen. Rero uwo mugenzi wanje arabona pe ko nananiwe kumuha 80,000 kandi nari nananiwe. Arambwira ngo matera yanje ndayikeneye. Ico gihe wari umunyeshuri? Nari umunyeshuri. Nari umunyeshuri yagenda ku ishuri kandi niga ku ishuri rizinze. Ku rugezo rw'iwanje. Niga ku ishuri risa n'irizinje, niga muri prive. Kuko maze kumenya Imana yarahinduye byose. Yego. Niga muri prive, ariko nari mfise ikibazo kimwe ngira tutari duhurije ko n'abanyeshuri. Jewe natahamvuye ku ishuri mu mwanya wo kuja gufungura, jewe ngataha gusenga. Ntabwo ico gufungura. Ugataha gusenga. Jewe natangiye gusenga. Tutaha ugiye gufungura. Sintaye ngiye gufungura. Kuko ntabyo wari ufite. Ntabyo nari mfise. Pole sana. Natangiye gusenga. 13h, 15h ngasubira ku ishuri. Ngasenga. Ngatakira Imana. Yego. Ntabwira Imana. Ndashima Imana ko dufise Imana yumva. Amen. Ndashima Imana ko dufise Imana ihindura amateka. Nta kure habaho Imana itogukura, kandi nta na kure habaho Imana itotugeza. Amen. Aho tugeze ndashima Imana. Uyu mwene data ndamuvuza izina abantu benshi bamumenye. Ariko kandi n'ubu ni inshuti yanje. Arambwira ati mu matera yanje byanze ko wishura amafaranga wayabuze. Kandi ndagushimiye cyane ko wantije imatera. Warakoze cyane. Imana imuduhera umugisha. Imana imuha umugisha. Nubwo nabuze amafaranga yo kuguha, kandi naramushimiye. Ndibutse ko namushimiye. Igihe kimwe umutima ugeze kumbwira kumushimira, ansaba ikoti. Tokile ble. Ansaba ikoti, yigeze kuntiza imatera arayinyaka. Ariko umutima wanje uramushimira cyane. Yarakoze. Ndamubwira ngo yayikwatse, ariko umwanya wayimaranye turamushimira. Yarakoze cyane. Papa, Imana iguha umugisha cyane. Warakoze kuntiza iriya matera, yaramfashije cyane. Yaramfashije cyane kuko numvise uburyo bwo kuryama ku matera mvuye ku kirago no kuri kato. Imana iguha umugisha cyane. Ntabwo umugisha. Amaze kubona rero ko binaniye, ndayimuha. Ariko nakoze ikintu kimwe cyo kuvuga ngo jewe nanga kwitwa inyankamugayo isenga, nanga kugira umugayo nsenga. Umuntu yaracumbikiye yarampaye indaro, ndatomboza mwumve bakunzi banje, ndatomboza ya matera baza kuyitora ata muntu n'umwe ahari, kuko abantu bari bamaze kubona ko ndi umusirimu kubera gusenga. Ndatomboza aza kuyitora ata muntu n'umwe ahari. Araza arayitora, nanje ndagenda mu cumba nari mbayemwo ndayimuha. Ico cumba carimo isuku rikomeye cyane. Ko nari kuvuga ngo uri umunyesuku cyane. Nagira isuku. Kandi nagira isuku ata bintu bikomeye cyane ndaro. Kandi ndibutse mu bintu bya mbere natanguye kugura maze kuronka ishati 2 canke 3. Naguze pasi. Waguze pasi yo gupasa za shati 2. Za shati.
nambara ishati imwe basishe abantu bakavuga ngo uri umukire ntagira ikindi kintu muri jewe c'umugayo kubagikora ndavuga ngo sinzokwigera nsegerereza ego umwana w'Imana ntabwo agomba umwana w'Imana ntakwiye gusegerereza umwana w'Imana arafise droit yo gusaba umwana w'Imana arafise uburenganzira bwo gusaba icyo ashaka Imana yego hanyuma Imana nayo ikamuhishurira abakwiye kumuha bya bintu akeneye yego niyo principe nagiriye ko mu buzima rimwe na rimwe abantu bikabacanga bakanyita umunyamafaranga meme atani faranga na rimwe mfise ariko ngashima Imana ngasenga Imana ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe kuva aho ukijijwe bwabaye ubuzima bushima Imana ubuzima bwanje bwabaye bwo gushima Imana bwabaye ubuzima bwiganye oya ubu nyene mora ndaba ngo nandike ngushima Imana kuri iki naraba kuva ku cambere gushika ku canyuma niyo ndiko ndaje ngasanga ibyo mfise byose n'amashimwe y'Imana amen igihe kimwe nigeze kuja mu masengesho dusenga twari kumwe n'umugenzi wanje uwo mugenzi wanje ubu nyine ntakiri ngaha tukiri kumwe hano mu gihugu ari mu kindi gihugu yitwa Audrey turasengana tugira amasengesho turandika imitwaro ingana kuva ku myaka twari dufise gushika ku myaka tuzomara muri inosi musengera ubuzima mwari murimwo musengera n'ubuzoza dusengera ubuzima twari turimwo dusengera n'ubuzima buzoza turandika imitwaro muri agenda turandika dukeneye iki twifuza iki tuzobaha ushimwe cyane icyo gihe ijwi riza mu mutima w'iyo nshuti yanje arambwira ngo umutima urambuye ngo dufate ya mitwaro yose twizere yuko Imana igize gute yishuye jewe ngira ikintu umutima wanje cyo kudakekeranya cyo gupinga turi mu masengesho burya mu masengesho habera ikintu gikomeye cyane ikintu uzokumva kikuje ko uri mu masengesho ntabwo kivuye mu byipfuzo byawe no mu byumviro byawe ahubwo kivuye mu byumviro by'Imana ko nasobanukiwe ijambo rivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye bahuje umutima n'inama Imana iraza ikabana nabo tumenya neza yuko ari Imana igize gute ivuze yego ya mitwaro yose turavivura nico gituma ubu nyene jewe wombwira ngo ushima Imana byongora aho ntangurira naho mereza ariko iyo niravye mbona ko ubuzima bwanje bwose ntaco ntoshima Imana mpereye kuco wibaza ko ari gito byose ndabishima Imana no kuvuga ngo uri ubuhamya bwigendera gusa ndi ubuhamya bwigendera Kristo yangiriye neza kumenya Imana iryo tanguriro ry'ubwenge yo musenga muvuge ngo dawe wa twese wo mu ijuru izina ryawe nirigire gute niryubahwe rishimwe tube mu buzima bwo kubahisha Imana yacu aho turi hose peu importe ivyo ugezeko n'ivyo wipfuza ariko ndiko ndakubwira ngo ivyo ukeneye ubimenyesha Imana mu kwinginga bifadikanije no mu gukenguruka mu gushima usenga ushima gusumba kwiganyira kuko kwiganyira bizokuzanira ubuzima bwo guhora wiganyira bizokuzanira ubuzima bwo guhora uganya ariko nufata ubuzima bwo gushima wewe uzobana n'abiganyira ariko nimube kuri level imwe wowe uzoba mu buzima bwo gushima kandi wewe mu buzima bwo kwiganyira muri bike ushime muri byinshi ushime ese ashime cyane amen hanyuma naringeze kuri wa mugenzi wanje amaze gutwara ya matera ariko nagize ubwenge bw'Imana cyumba ndacugara nukuvuga umuntu twabanye umuntu yarampangiye narinze mvana nawe atazi ko mu cumba canje hatabamwe n'imatera Imana iguhe umugisha amen narinze mvana nawe atazi yuko mu cumba canje
hatari nk'imatera, ariko bari barayitwaye kera yari yaragiye. Ndyama nari nasubiye mu buzima bwo kuryama kuri karita, ariko nkagira isuku, narafata ishuka nkayisasa kuri za karita, ngasasa nka kurya usasa imatera. Ariko ndashima Imana cyane, igihe kimwe nari mu masengesho, hanyuma turiko turasenga ahantu, umuntu umwe aravuga ngo abumva bafite icyo Imana yobakorera ngo nibaze tubasengere. Nari nkiri muto. Reka tuvuge ico gihe cyose wari ungana gute nyine? Ico gihe waza uviva ubwo buzima wari ungana gute? Ico gihe ubwo buzima bwose natanguye kumenya ubwo buzima bubi ku myaka 14. 14 uri umuntu wo muri interiyeri by'ukuri ufise imyaka myinshi, ariko nta sura uba ufise. Bamwe banyitwa ba Kadogo, buri muntu wese yanyita uko yashaka, uko yumva nyine, sero nuko nsa n'ibishye ndimo. Yesu ashime cyane. Amen. Ariko ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane aho bigeze, maze kuyimenya by'ukuri ibyanje byose byarahindutse. Sinzi ikibazo urimo, sinzi intambara urimo uri kuradukurikirana, ariko ndagenda kubwira ngo nta ntambara n'imwe, nta kibazo na kimwe Imana idashoboye gukemura ku buzima bwawe. Amen. Aho hantu nari mbaye ndahava, ndi mu masengesho, umuntu umwe arambwira ngo ko nabonye wagiye gusenga kandi nkabona uri muto. Ariko wowe sinari muto, nari muto mu isura, ariko imyaka yoyo wari uyifite, nari ndayifise. Nari maze kugera muri za 18. Ariko kubera impamvu z'ubuzima bubi ukagaragara nk'aho uri muto. Nkagaragara nk'aho ndi muto. Ambaza ngo ko nabonye wagiye gusenga kandi ngerageje kuraba imyaka yawe, ntabona umenga nta kibazo ufise, niki bari kurasengera. Ndamubwira ngo jewe nako ndasenga Imana izompa imatera. Yego. Imana izompa imatera. Uwo muntu yankoreye ikintu gitangaje bituma nizera, arambwira ngo nzoguha imatera, ariko nari yampaye kugeza n'uno munsi nayarama. Mugabo kubera ko byari bivugiwe mu masengesho, inzira z'Imana n'ibihumbi. Muri izo z'ibihumbi nawe harimo izawe zo gutabarwa. Yego. Ariko icyo gihe iyo narimba imuhinga, ubwo buzima bwose nari ndi muhinga, ndaza inzi Bujumbura. Ndashima Imana amaze kugera i Bujumbura, abantu benshi kubera gukena mu mutwe baratubwira ngo ugeze mu gisagara ngo ukijijwe ngo uragwa. No. Bese uvuye ruguru ukagera mu gisagara bavuga ko uragwa, mu gisagara ngo kirimo ibintu byinshi, ngo harimo abantu ngo badashoboka. Rimwe na rimwe bakaturumikira amafoto y'abantu twaratubana muri korale, bariko baranywa inzoga baguye ngo nawe uzoba nka naka. Ndabwira ngo jewe sindi nka naka. Yego. Kuko principe yanje nuko nanka umuntu angaya nsenga, no kugeza n'uno munsi. Yego. Ntiwopfa kumucisha mu ijisho. Yego. Ariko shitsi Bujumbura, ndashima Imana ko nahagiriye umugisha utangaje cyane. Amen. Nahagiriye umugisha utangaje cyane, ndaharonkera inshuti nziza. Namba ubona hari ibyo ubayemo bimwe udafitiye insobanuro, raba inshuti mugendana. Yego. Kuko inshuti udashoboye kuyihindura yo iraguhindura. Maze kugera i Bujumbura nahuriye n'inshuti nziza, tugira umuryango mwiza w'abantu turi mu rungano rumwe, dufatikanya gusenga Imana. Bwa buzima nari mfise bwo gusenga burakomeza. Abo bantu baranyubaka, muri za mpuzu zike nari mfise nibo banyambitse, barangirira neza, bampa inzira yo kurondera, bambera umugisha pe bitangaje. Izo nshuti zanje twaciye tugira ikintu cyitwa ngo ni domestique, famille yo mu nzu. Abo bantu bambereye umugisha ku rugezo rutangaje. Banyigisha Imana, banyigisha kwambara, banyigisha kurondera amafaranga ntari ndabizi.
Yego. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turabashimiye Domestique, cyane turabashimiye cyane. family, turabashimiye aho muri, mwumve ko Imana yo mu ijuru igomba kubakorera imirimo n'ibitangaza ku byo mwakoreye umukozi w'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Kandi ndashima Imana, bamwe muri abo Imana yagiye basezeranira ko bazoja hanze, bari hanze. Amen. Kandi bakomeje kugira ikiganza cyiza, bakomeje kugira umugisha. Kandi ndashima Imana ko bakomeje no kumbera inshuti. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Ibaho umugisha. Domestic family, Imana ibaho umugisha cyane. Mbarikiwe sana. Maze kubana nabo, dukomeza gusengana nabo, banyigisha Imana, banyigisha kurondera, banyigisha inshuti, ndamenya inshuti, kugeza uno munsi ku rugezo ngezeko. Ndabibashimira Domestique. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Mwarakoze. Amen. Maze gushika i Bujumbura, nakoze ubukwe butangaje Cyane. kuko maze kumenya Imana, naravuze ngo jewe ikintu nazokora, noba narakuze mu muryango, noba nabonye umuntu umwe yakoze mariage mu muryango mu wose. muryango wacu. Ubu abona ku myaka yanje, abo nabonye ni umwe nakuze maze kubona. Ariko sinigeze ngira ivyiyumviro bivuga ngo mu muryango wacu ntibarongora, umuryango wacu ntibagira mariage, umuryango wacu ntibatunga. No, abantu benshi bishwe n'ivyiyumviro bibi. Abantu Bishwe benshi n'amateka mabi kahise bafata bakubakira, kahise akaba ariko bubakira. akaba ariko bubakirako. Ahubwo ho kumenya yuko Kristo ari bahindura amateka y'ibyahise n'ibizoza. Je maze kumenya Kristo, Imana yangiriye neza. Nari naravuze ngo nzokora ubukwe muri 2024, atana sanfra afise, atakintu na kimwe fise noshingira ko novuga ngo ni impamvu nzokora ubukwe. Ariko ukwizera kwanje kukanyemeza ko nzokora ubukwe bwiza muri 2024. Yego. Ndashima Imana by'ukuri yangiriye neza. Ikindi nanse kuba umuntu asenga w'inyankamugayo. Jewe naravuga ngo sinzojarajara. Nzokwirinda ikintu cyose gishobora kunkura gishobora gutuma ntashika, gishobora kungayisha, gishobora gutuma ntashika kuri destination yanje, gishobora gutuma ntashika kuco nifuza kuzoshika. Yego. Ndavuga ngo ikintu cya mbere nzokwirinda abakobwa cyane badakijijwe, abakobwa badakijijwe batazi Imana. Yego. Nakundanye n'umukobwa arampemukira, kandi naramubwira ngo tuzogira mariage, ariko yarakijijwe. twakundanye adakijijwe. Hanyuma ndamusengera pe, ndamusengera, aza kumbwira ngo yakijijwe. Ariko twakundana atazi ko nsenga, atazi ko nkijijwe. Mugabo nkamubanira ubuzima bukijijwe. Yego. Igihe kimwe aza kumbwira ikintu yarazi ko kiza kunkomeretsa mu mutima, arambwira ngo sheri, ngo ngiye kukubwira ikintu. Ntabwo ati icyo kintu agiye kuvuga ni iki? Agiye kunkatira, agiye kugutera indobo, agiye kuntera indobo. Ndavuga ngo ikimbwira, arambwira ngo, kandi abimbwira asa n'ubabaye cyane. Arambwira ngo nakijijwe. Nanje ati wow, atangazwa n'ukuntu ndamubwiye iryo jambo. Urumva yarazi ngo ntukijijwe wewe, we yarazi ngo arabikubwiye birakubabaza. Yarazi ngo nambwira ko akijijwe batandukana. Umutima wanje shima Imana. Ariko uwo munsi defile twakoze n'inshuti yanje yitwa Audrey, twafashe urugendo tuzunguruka muri quartier y'ahantu hitwa Muyinga, hitwa mu Giswahili. Tuzunguruka dufite umunezero kuko niwe twahorana dusengana, tuzunguka dufite umunezero wo ico kintu kuba inshuti yanje yakijijwe. No kuvuga ngo ibyo byabaye mukiri ruguru, byabaye tukiri ruguru. Uwo mukunzi wanje aho yakizwe. Yego. Ariko maze gushika i Bujumbura nambwira ati jewe tuzokorera mariage muri 2024. Ariko naraba nta mafaranga,
areba ku bigaragara. ntabyo. Mu nyuma aza kunanirwa pe arananirwa bivaye nuko ibyo ndamubwira we akabona biri kure guzoshika. Ntabwo tuzokora mariage muri 2024. 2020 mu mpera za 2020 arankatira nta kosa ndamukoreye kandi mwaravuganye ngo isango ni 2024 twarabyujuje mwumve naranamusengeye yaranakijijwe arambwira ati ndabona ibyanje nawe birarangiye ko biriko biravansa neza nta muco birimo. Ariko mugabo ikintu nari mbuze kanoti bakunda abataramenya Imana bakunda ufise. Yego niko bimeze. Ariko umuntu yamenye Imana ufise udafise aragukunda. Imana umuha umugisha. Umukunzi wanje yanyemeye turamushimiye cyane. Yanyemeye atabigaragara mfise, ariko we yari yambonye mu kintu mfise ko mfise Imana, ubutunzi bukomeye niringira no kugeza no munsi. Yego mfise Imana. Amen. I have no fear of the future. Cyongereza ni sawa. Kiravuga ibi kiravuga ikintu ukacumva neza. Ntabwo bagakazoza fise, ntabwo bagubuzima fise. Kuva aho menyeye Yesu ntabwo bagubuzima. Amen. Mukunzi wanje Imana niguhumugisha. Yego. Umukobwa arankati naje ndavuga kwa nkati arakoze nkatiye n'abandi bose noreheje muri uno mwaka nkatiye. Naje ndavuga ngo ndabakatiye ntanabazi. Ndavuga ngo ndabakatiye nzosubira kuresha hageze ko nshaka. Narabakatiye utabazi nabazi nabo batakuzi batanze. Ndavuga ngo igihe hageze ko nkora ubukwe nzoresha nubwo bazo bari nihaye 15. Nzoresha 15 mere kuwa mbere yanki wa kabiri wa gatatu wa gatanu. Ariko nimba nashitse muri 5 bataremera nzobanza ngira gapoze isure kandi ubareke subire ndeke. Nyene akariro kamaze kuza narabaciye ngo batari benshi Imana yarakoze. Yego. Kandi nta nababimenye kuko iyo usenga Imana iguha ubwenge bwo gukora ibintu byose. Naragiye kuwa mbere wa kabiri kandi no muri ivyo ariho naje abankunze. Hariho abagukunze ariko utakunze naba kuko nari narabakatiye. Warabakatiye batabizi. No kuvuga ngo bagukunze warabakatiye narabakatiye. Yarankunda nkavuga ati we naragukatiye umutima. Ariko ndashima Imana yuko Imana ihishura ivyari bihishijwe. Yego. Iza kumishurira umukunzi wanje. Turamushimiye ahari. Dupanga ubukwe bugenda neza. Ndabizi neza abantu bakurikiranye ubukwe bwanje. Naravusenze Imana ndavuga ngo Mana muri buno bukwe hazokora amafaranga menshi nafise. Ariko abantu ibaze babona amafaranga baze babona imbaraga z'Imana itanga amafaranga. Amen. Kandi ndashima Imana yuko kugeza no munsi ngo bukwe buracari mu mutima wanje. Kandi nawe nubwibuka uribuka ko buriya bukwe bwari bwiza. Bwavuye kuki? Bwavuye kubw'ubutunzi bw'Imana. Kubw'ubutunzi mwizeye. N'abasore burya nta mafaranga menshi abaho yo gukora ubukwe. Kandi nta n'amafaranga make atokora ubukwe. Abasore nibumve kabisa nibo tugezeho. Bumve nta mafaranga make atokora ubukwe usenga Imana. Kandi ushobora kugira menshi udafise Imana ukayakoresha nabi inyuma y'ubukwe ukaregreta udafise Imana. Ariko ushobora gukoresha duke ufise Imana
muri utwo duke inyuma y'ubukwe ukazobona amafaranga menshi. Abantu benshi barakunda kwihenda bakavuga ngo inyuma y'ubukwe ngo haba crise, ngo ubuzima ngo buracangana, ngo biranka ukenye mu mutwe. Hamwe n'Imana biragira gute? Birashoboka. Jewe nakoze mariage nawe witwa make ufise atayo mfise, ariko kugeza uno munsi ndapanze. Imana yatugiriye neza, yaduhaye ikibondo, kandi turabayeho. Amen. Turabayeho kubera iki? Kubw'ubuntu bw'Imana. Ivyo mukeneye byose bimenyeshwa Imana mu kwinginga, fadikanije no kugira gute, no gukenguruka. Nkeneye ngo dusubire kuri iki kintu c'abasore batinya ubuzima, ngo ntibashaka, ngo nta buzima barabona, kandi basenga nk'uko wabivuze. Urumva ko wewe kubera kwizera kwawe no gusenga kwawe Imana yagukoreye ubukwe. Abasore bagitinya ubuzima kandi bitwa ngo barasenga, wo babwira iki? Icyo nokubwira wa musore we, kigibona kiguteye ubwoba, genda urabe ko buhari, uzosanga atabuhari. Barakubesha ngo inyuma ya mariage ngo hateye ubwoba, uzoshaka urabe ko buhari. Ahubwo inyuma ya mariage ntatwe twazikoze n'abandi twagiye tureba, hariho umugisha mwinshi. Hari umugisha w'urugo, hakaba n'umugisha w'abasore. Wowe wa musore we ufise ibihumbi 100 uzobijya ubimare, uri wenyine. Ariko nushaka muzobisangira ibihumbi 100 uzobijya n'umuryango wawe, umugore wawe akurangire n'ikindi cyo kuyakoresha. Abagore bafite impano nyinshi cyane zitandukanye nziza pe. Imana ibaho umugisha cyane cyane abari mu Imana. Yego. Ujya namba ubona wirigwa imbere y'abantu babwira ngo mureke ubwoba bw'ubuzima, wowe ugaca usanga ca kindi giteye ubwoba bamwe wibura ngo ni mureke ubwoba, ahubwo wowe kiragutsikamiye, nico kiguteye ubwoba. Ikimenyetso c'ubwoba ni ikimenyetso ca Satani. Ufise Satani muri wewe akubesha ko bitokunda. Ni gute wobwira abantu ngo ni mureke ubwoba, wowe ariko wuzuye ubwoba bwa ca kindi giteye ubwoba abandi? Bwarakwishe. Hindura ibitekerezo, uhore mu buzima bushima Imana. Nuba mu buzima bushima Imana, wowe uzohorana ubuzima bushima Imana. Umwaka ku wundi uzohora mu buzima bushima Imana. Nuko rero ntagire ico mwiganyira. Kwiganyira ni source y'ubukene bwose bubaho. Kwiganyira ni source y'ubukene bwo kubura amafaranga, bwo kubura uruvyaro, bwo kubura akazi, bwo kubura avenir nziza. Kwiganyira ni source y'ivyo byose. Nukuvuga ngo umuntu wiganyira aba ari kwisubiza inyuma, arisubiza inyuma. Wa muntu wiganyira naco uzoshika. Ariko nuhindura muri uko kwiganyira, amaso yawe agahumuka, akabona ko hariho ubuzima burengeye kwiganyira. Impamvu wiganyira nuko ubona kwiganyira umenga nivyo bikujuje, ariko kwiganyira biriko birakwica. Ko birakwica. Ariko ngira ndaguhumura amaso ubone yuko gushima nibwo buzima bukuduza. Abashima bahora bari hejuru. Nimubwira ico mwiganyira, ariko ivyo mukeneye byose bimenyeshwa Imana mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Nimusenga muvuge ngo dawe wa twese uri mu ijoro, izina ryawe niryubahwe. Munezerewe. Nta muntu ashira hejuru izina ry'Imana yiganyira. Izina ry'Imana niryubahwe. Izina ry'Imana nishigwe hejuru. Umutima wawe uzohora unezererewe gushima Imana. Mbega hari ico wumva umutima wawe wakiriye? Ivyo ubona biguteye ubwoba, utugwanira yaratsinze. Utugwanya ujya witwa kwa kugwanya yaratsinzwe. Ubona mutsinda nawe kuko Kristo ari muri twebwe. Kristo yagaze muri twebwe
aduha ububasha, aduha imbaraga zo kunesha umwansi, zo kunesha ivyiyumviro bibi, zo kunesha akahise kabi, zo kunesha bijya ubona kumenga birakomeye. Nta gikomeye imbere y'Imana. Kristo ari muri wewe, Imana muri twebwe, Emmanuel ari muri wewe. Ushoboye kunesha ivyo byose ubona biguteye ubwoba. Imana yo mwijuru ikugirire neza, Imana yo mwijuru iguha umugisha. Urakoze ko wemeye kuva mu kwiganyira winjiye mu gushima, nubwo byo bari bito no muri bibi ushima Imana. Hari umugisha w'abashima Imana, hari umuvumo wabiganye, ariko abashima Imana bahora iteka banezerewe. Urakoze ko wemeye kwakira ubuzima bwo guhinduka ukaba mu bashima. Mwami Yesu Kristo, Mana ugira neza, ndagushimiye ko ndi ishime ryawe uhereye muri byose. Ntacu utankoreye, ntacu utakoze ku buzima bwanje, ntacu utakoze ku muryango wanje. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura uwemeye guhinduka. Ndagushimiye kuri ubu wese afashe decision yo guhinduka kuri iki na kiriya cari gitsikamiye ubugingo bwiwe. Mana umugirire neza, Mana umukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ndagushimiye, icubahiro kibi cawe. Shalom, shalom.